Karibu. Karibu shike kabisa. Ubanza tulikuwa tunarutegura nao. Yo tugishika ubunyene. Gawe rubanza. Nakubwiye ahubwo nicyo novuga. Kwira urubanza rwagenze. Uyagwa rubanza ruteye igomwe. neza cyane. Bw'ubutare n'ubuhinga rwari gwiza abantu bagwitavye eka ibintu byari bimeze neza kabisa. Abantu bashimye bariye baranwa barakora byo bashaka byose bibahaje aye nyine urubanza rwamaze gutunganwa neza. Ariko rero wa mugenzi wabo dukunda kuzana ngaha Asma yashyize kugira mbaze madame kubera ko atabonetse iki acafatiraho kubera ko nta tutazananye ariko nagerageje kumwumvisha nambwira madame nayo namutumye kuruha kubera hari tu business nayo nasize hariya ubwo nanjye rero kubera urubanza kidabereka yuko urubanza rwawe rukiriwe cyane umva nize ndagutuma wewe je nkashika ntawe ntajewe byose kumwumvisha ariko igikuru gusa no kumwe muri mwebwe ushika ku rubanza ka present umugyawe Nende gote. Ndabazimani. Nugira sinzi. Kese Oya, je kabisa nahejeje. Ahanumva indaro umuduri. Banahaze no kuri kwimana. Hasi ni do. Hamwe bakubwira ngo abantu bonye amapana gusa naho bagwara diabete. Uwo kongera ko ngira ucagwara diabete no kuri kwimana. Yatari hatuba tumerewe neza. Ujya rero. Hacho nibagiye kubabwira. Nafite umubani wanje hajya aye yantumye muzo muzane umukozi. Ahubwo ndaprofise kubibabwira mu ndendera umukozi mwiza. Kubera umukozi ahorana arafite yakoze amanyanga yigira igihahe mu nzu. Cece yakora cyamwirukana. Acarambwira saba shimitsa mbwira ati umanutse unzanira umukozi. Aha rero ndibaza mpiriwe mpishije. Namye ndibaza ubusore bwo ngaha abasore bo ngaha inkumi zo ngaha murazizi. Mumfashe muri cyo gikorwa mu ndendera umukozi wo mu nzu. Nzogenda mumanukaniye muzi wa mukoze no kuri kwimana. Akoze kameze neza. Hayo babandi bashike mu gisagara ugasanga ngabo bahindutse abasani batangu kwikoza byo bikoze. Amahereni biki. Oya naje ndabemera umukozi wo mu nzu. Yego. Nawe usigaje imisi mike. Mutawe nawo umukozi wo mu nzu. Bisanzwe yewe ngirabizi namandi mafere iki ibintu by'ama business. Mwene ngumwe wafasa nibo mu rugo muri bwaje kuzamura. Yuvi. Ariko ndibutse. Aje twara kabiri kunzira. Nubona rero. Nubona ko wari wibagiye. Ahubwo nibagiye. Niko kagiza hateye. Isateye. Umva rero soba byoroshe kuko zizomuronka amuronse. Ndibaza umukozi. Nwamuronse ngicyo tutamuze. Murakoze no kuri kwimana. Bazameze neza. Neza cyane. Hari nk'abantu usanga bashitse mu gisagara baje bigira ibihahe mu nzu. Oyo uzobumbarira kabisa. Uya kazara gakora mugabo. Ndabize no kuri kwimana. Ngora nafisa muzone hasi. Zirenze ko. We ntugire ikibazo. Burya ndibuka agakozi nari ifite kitwa Kadogo. Naje ndagakuye 9 juru. Kamaze gushika mu gisagara no kuri kwimana. Amezi abiri. Amahereni muka gata kwambara amahereni kigiraga hahe mu nzu umusani cyo nakoze naciye nkubura ukubura natereye kure haje rero sindagurisha ujya ni yarazi kimuzanye nayo ubundi niko ndakubwira hageze nyene
bazobona arakarose niyo araho hajya rero kubwira umuntu akoresha abakozi bisaba rero ku mukozi aba afise adresse kubera benshi bakunda kuronka inkorane kubera bayora abakozi mwibarabara bakayora batwara ico kintu ni kintu cyo kwitondera kubera ufise aho umukuye aba afise adresse naho yogira gafi usanga nzomenya ndamutwara nzomenya ndamutwara oyo wewe nta makenga ntangorane yo bari ngaha hafi kujya urabona ko sigaje umunsi umwe wonyene ugira amanuki oya ubanza utenyenye kuko nzobanya nakujanayo wandi bazanizo twari iminota myinshi ngavuze ko mubanyi wanyu nganye hagufi nawe ko gato imanutse hariya mu Nyakagunda ni yabo quelque part oya tuzowasimbira gato genda ndosha ndamukwereka we ntugira ikibazo nura uge waro umukozi atazigira ntezi anze kwishima nura hazo kwishima cyane gose kubera ya ibintu nyarabisaba bigende neza rero nta kundi tuje kuri kisoni kuko mwase oya nive burya narindushe cyane reka turuhuka ni meza umuntu tuzani umushitsi uyu nta waruzi uri kose ubona umunyagisagara kajunya muji witwa Birahinduka muvyara wa Miburo okay ni byiza yaramaze kabiri wanje acasaba ko no murondera umukozi wo mu nzu ndahwihwisha ndaraba mbona ko yogenda kumanukanya ngabo rero sinzi uko byifatamo ibujumbura yobaruye n'uyu nyene umwe nakubwira normalement n'umubanyi wanje yumvije ko nduze nje kuntu by'ibirori ambwira ati byo bavyiza ngenda muduganye ngenda mumanukanye umukozi wo mu nzu bakeneye kubera umukozi yarafite yaragize amanyanga ahita nirukana mwashitse ngakumyene wacu muke yacambira ngo afite ngo inshuti ye hafi mubanyi we
bashobora kundonsa uwo mukozi. Okay. Okay, murakoze urumva. Murakoze kutwiyumvira. Hama ikindi naco muduha akanya. Tuvugane na madame tujye inama turabahirisha. Ese bibaye ni ibintu byo kwiyumvira kandi kubera ko turi kwa n'umwanya. Urumva kwanza ubona ikintu mutubwiye giturumbuka. Ivyo byo byarako. Kandi ni ikintu gisaba yuko umuntu yiyumvira. Kandi urabona ko turi babiri, reka tugire ngire inama na. Uno madame wa? Uno madame wa. Tugire inama na madame turabahirisha. Umuntu ababwiye akantu gatoyi utujya tubije inama. Ahubwo je ugiye ntimenya niyo ntinegura. Burya rero bora iyo nama muja kwija hehe? Nyine turi na madame. Aha. Aha rero mugira muji inama. Ego basi. Tena tudushika tutagira. Ego nimwigira inama mugabo rero muzubaye gatoyi muzasanga nuko muyigira mwibarabara. Nyarutsa naye ubundi birahinduka we buca yigira. Tuyigira mwibarabara. Nyarutse kandi ubundi twatesherezo. Kandi burya mumenye kwa abaje inama bobo bari niyo bari. Nturumva abaje inama yarusha za Kigobe he Bujumbura mbwa ntahuzire aho hose ntahuzire. Nigire inama kwigira inama bajya batuje barabanganga. Yo urazinja n'abana barundi. Abya muvindimwe. Indimwe data numwe mama numwe aho bone ndaziragabura. Ema zirema kwinje bazi sakagaye. Ni ujya mu aje naherewe. Ni karuhariwe mu kugayana.